mbere na mbere yategeze ko ari entreprise y'umuntu akiri umujene kandi biboneka yuko koko yakoresheje ingufu nyinshi cyane n'ubwenge n'ivyiyumviro kugira ngo ashinge ikintu cyo tumaro nk'akazi mugabo kandi agashobora no guha abandi akazi ni kuvuga nombre d'emploi yashoboye gutanga yari critère ya mbere kandi yari ku manota 6 kuri 20. Critère ya kabiri twaraba yuko mu kugira ngo ashinge ako gahinguriro kiwe ibikoresho akoresha ko vyose ari bikoresho aronka cyangwa arondera hano nyene iwacu mu Burundi haba ku gatumba cyangwa mu mugabo cyangwa nuko ibikoresho byose akoresha byose kugira ngo ashike ku gikorero kuri produit akora byose abirondera hano. Icya gatatu kuraba yuko uwo mugambi wiwe hariho akabirya woba ushumbije byari bisanzwe bihari kuvuga ide innovante. Ubwa kane twaraba yuko akora ama produit atandukanye atari produit imwe gusa. Hanyuma bwa gatanu mu bibawe SPA yuko twaraba yuko mubo ukoresha ushobora kuba bashobora kuba mu bahaye akazi ho baharimo abantu bagendana ubumuga. No kuvuga rero twihweje rero izo critère zose ugatanga n'amanota kuri critère imwe imwe twaciye dusanga ababaye aba mbere ari koperative ita koperative dushime. Nibabwiye ngo ndavuga akabirya yakoze mugabo ngiyo ya mbere vraiment arashobora kukivuga sinzi umengo arakora imbabura iyo mbabura agakoresha amabuye no kuvuga nta ntuze nta makara nta nkwi nta gifise imbabura kawifitiye amabuye kawifitiye akantu k'akabatiri naho ko baki telefone urashobora guteka kuvuga ni innovation ikintu gikomeye cyane murakoze cyane. Ndagira mindset ariko aragira urataza gukorana ikiganiro amabuye. Iyo koperative ya mbere kubera yuko yabaye nyene ya mbere arasabata menshi ibashatse kwishiriza akamverope karimwo ibihumbi amajana 4. Entreprise ya kabiri ni groupement Vikoba. Groupement Vikoba twiyunge. Vikoba bakora barigirira amapanga yabo communautaire kubera inyigisho tutari zike baronkejwe na BBN bakagira ama diversification de produits bagakora imbuto kandi imbuto zitandukanye hanyuma muri izo mbuto zitandukanye bakora bagasanga rero bakoze chaîne bahamwo ubuzi abantu benshi cyane kabarose rero akamverope karimwo ibihumbi amajana 3. Ya gatatu nayo ni entreprise Sipadeb. Sipadeb yashoboye guha abantu benshi kandi akazi abantu bashika kuri 50
akaba rero ngo yari yaragendereje iwacu mu Burundi ngo agasanga abantu bafungura ibifungurwa ngo bitarimo indemamubiri zikwiriye. Akaba rero we akora agira diversification des aliments diététiques. Arakora rero ubuyi, agakora amata avuye mu isoya n'ibindi byinshi bitandukanye. Ukuvuga afise amaproduit yose hamwe atanu. Akaba rose rero akamberope karimo 200,000. Hanyuma iya kane nayo ni entreprise Wege company. Wege company rero numuhinga vraiment yiyumviriye cyane gose. Urumva arakora amambarage biodegradable ahereye kubinuze kumahubahuba akayahingura akayakuramo urupapuro, ayamaze gukuramo urupapuro agaca akoramo ambalage. Akaba rose rero envelope irimwo amafaranga 1,000. Werisha ikiravuga ati wikirisangira nujya mugira no mugabo turisangira amasanamu twese mugabe ufise kamera apare control bitoko heza